je nibaza yuko hageze ko abantu baca ubwenge bakareka kwihereza ibintu bibamerera nabi kuko inzoga none nk'icupa rya whisky umuntu agiherejemwo hariho nibegeze guhiganwa ngo duhigane ngo urabe ngo je ko ngene ndarinywa ngo ndarimare ari heje yacaruma kubera ko yanyoye ibintu birengeje ivyo umubiri uteza kwakira umubiri uragwana gushika naho unanigwa rero abantu bazihereza nibamenye yuko atari inzoga y'abana eka imaze kuja ku 16 kwijana niyo kwitondera siyo kunywa wihuta wiruka soma duke uterame kuko bishobotse ko vyo kurira yoshiramwo na amazi canka agafana kugira korohe buke ntiyo cangwa cyo kimwe n'umuntu yari fashe primus ingana 76 amasantilitiro oya turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse kuri micro ya mbere nkuko mumenyereye ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho ni Simbavimbere Jean Paul asanzwe ari umushimiste uno munsi niwe tuzanye inyuma ya kamera naho utuma amasana mabashikira saneza ni Edmond Nkurunziza hama rero Monsieur Jean Paul turaguha ikaze mugambi bwa Télé de la Richesse wongera widondora n'abadukurikirana murakoze je nitwa Jean Paul Simbavimbere nsanzwe narize ivyerekeye ubuhinga bwa shimi muri kaminuza y'u Burundi ego asanzwe ari umushimiste Monsieur Jean Paul yavyize muri kaminuza y'u Burundi hama rero uno munsi Jean Paul abarundi benshi burya ntibari bakunze kumva ibintu bavuga abantu babashimiste akabazo ka mbere rero je nshaka kubanza kukwibariza iyo bavuze umushimiste umurundi nka bamwe ba mama baruguru batize bumviki ivyigwa vya shimi bica bizana umushimiste no muntu yize mu gisata ca science faculté de science hariyo ama département usangamwo biologie géologie chimie physique maths mathématiques rero shimi ni gisata cagutse muri iyo shimi umuntu ashobora kwispecializa nka kujya ku muganga avura abantu mugabo ashobora kwispecializa kujisha akispecializa ku rukoba donc muri shimi rero bivana n'ivyo ugiye gukoramwo ukispecializa rero mu buzima bwa misi yose shimi niyo yigendera nahajya gukinjika hose ni shimi gusa ibintu by'ubuzima bwa misi yose yaba ari gukora isabuni yaba ari gukanya imitobe mugabo rero umuntu ashobora kwispecializa hariho n'amashimi aja mu byo gukora ivyuma bagashongesha ivyuma bagakora ivyo vyuma bishobora gutuma bubaka amazu donc ubwo gwego gose rurafise chimie c'est très vaste rero hariho specialisation umuntu ashobora gukoramwo agakora ivyo ntiyokora vyose umuntu ni nk'umuganga atovuga ngo ni umuspecialiste w'umuntu yoguma yiga ntiyomuheza nico gituma ubona umuganga avuga ngo je nakurikiranye ibi nibi avura abana gutyo Monsieur Jean Paul ngira ngo abatari bake bariko barumva umushimiste icarico mbega rero uno munsi twe ikintu twashaka ko tuyaga cyane ni ikintu cerekeye n'utuyoga bitwa udusarabwayi utwo n'utuyoga ngaha mu Burundi wacu turazimbutse cyane kandi ntiduhenze tugura make kandi n'utuyoga bamwe bavuga ngo no kwinjira ihoro twinjiza ihoro n'ingoga donc tuvubura akantu ko kuborerwa n'ingoga kandi tuzimbutse ico kintu renda ndashaka bwa mbere twubanze utubwire mbega umurundi yumvise inzoga yumviki inzoga ni iki murakoze cyane inzoga ni kinyobwa ni kinyobwa mugabo kiborera canke kiboreza kubera iki ico kinyobwa haba harimwo ico bita ethanol ku rugero kanaka irashobora kubiri ku rugero rwa kabiri kuduga ni molecule yitwa ethanol canke bita alcool ethylique
iri mu kinyobwa. Rero dufatiye ku kinyobwa citwa inzoga. Burya inzoga ziri ubwoko butandukanye. Hariho ico bita ibiyeri ariyo bière. Bière ibivuye mu binyantete. Ibinyantete ni ukuvuga amasaka, ibigori, umuceri n'ibindi. Ivyo rero nivyo bivamwo ibiyeri. Nk'ibi biyeri vya Brarudi canke ibindi donc ni bivuye mu binyantete. Hakaba hariho n'izindi nzoga bita imivinyu. Imivinyu rero bivuye mu vyamwa. Rero ivyo ikintu cyose gituma haboneka iyo ethanol ni fermentation y'isukari. Hari isukari iri mu vyamwa, hari isukari iri mu binyantete. Ukuntu iboneka rero hariho procedure, hariho process yo kuronka isukari ivuye muri ivyo binyantete. Ivyamwa vyovyo biba bisosa, habasigaye ko haba ico bita fermentation alcoolique izotuma turonka akagwa. Ugo gwagwa canke dufata ugwagwa ari vyo biyeri canke imivinyu. Rero mu mico y'abarundi bakuze bagana ugwagwa bagakanya bakagana inzoga y'amasaka. Iyo nzoga y'amasaka rero nayo nyene ku rugero bayikoze neza irashobora kuboreza umuntu. Ego habasigaye rero kumenya urugero wa kangahe iriko. Ivyo navyo bipimwa n'ibipimo n'ivyuma bigezweho bishobora kubona ati ethanol nayibonye ku rugero runaka. Niho rero abantu bayifata ukaza wumva yuko inzoga ahanini niyo iva muri ivyo bintu ndakubwiye. Ivyo bintu bisosa ibitoke mu vyamwa bene amavinye hari iburaya bakora imivinyu. Usanga umuvinyu umaze nk'imyaka nk'ijana barayibika, barashobora kubika inzoga ikamara nk'imyaka. Uko imara imyaka myinshi niko izimba kandi niko iryoha. 20 kandi nikinaborera nikwiborera donc iragera ku rugero. Bisangwe umuvinyu nturenza 12 kwijana wakozwe neza. Barashobora gukora kuri 13 mugabo hanini usanga bigeza ngaho. Nuko kufite inzoga muri make niyo ni inzoga ni ikintu kiborera, ni kinyobwa kiborera kirimwo iyo ntuze iyo molecule yitwa ethanol. Ethanol rero burya unyoye niko kakuboreza. Rero habasigaye kubikora neza kuko ari gihe bashobora kubikora bakabikora nabi ugasanga harimo ibindi bintu. Mugabo mu vyerekeye kurikirana ubuziranenge barashobora kubipima bakavuga ati iyi nzoga ntiyumi bisabwa n'amategeko. Nuko rero inzoga bumve yuko ari ikintu gikogwa n'umuntu ndicikora arakanya yaba amasaka yaba ivyamwa ibitoke n'ibindi vyamwa bagashiraho umutobe hanyuma bakawutarika akawukurikirana gushika bagemura inzoga hanyuma bashire ku isoko inzoga ari ruguru baca batuma ko inshuti n'abagenzi ati kwa minani gwahiye bakaja kururaba. Ya aho renyene rero tukiri ngaho rero no musi turamenyereye kumva ngo tuyoga twitwe dusarabwaye ngo twisha abantu ngo bo sinzi uko biba vyagenze kugira ngo zigeraho umuntu apfa. Mugabo rero turashaka tubwire nk'umushimiste hajya kugira ngo inzoga yica umuntu haba habaye iki. Sindu buganga ariko inzoga ni nka kurya muramaze kubona nk'umuntu yagiye kwa muganga ko bamubuza ati ntunywe inzoga. Bamuje kunywa inzoga mu bisanzwe hajya wanyoye inzoga iraguhindura mu mutwe. Niyo wari ufise ingorane mu mutwe umera nk'uzibagiye mugabo ntiziba zaheze. Rero iyo wanyoye inzoga ugwaye irashobora kugusonga urashobora no kuremba ntubimenye kubera ko icimera nka anesthesie. Imera nka anesthesie niba wahoro upfunya ukuboko kumva urababara muri ico gihe ntavyo wumva. Kubera hari ukuntu yaguhindukiye mu mutwe. Mbere hariho urugero abahinga bavuga yuko hari etape zitatu etape zitatu z'umuntu yanyoye inzoga. Hariho etape ya mbere
hariho etape ufata nk'agacupa ka mbere ukacumera nk'isake uramaze kubona isake ariko iratemberera umengo niyiganze ibintu vyose ukamengo vyose irabizi vyose irabibona wiyongera kandi ucuja kuri etape igira kabiri dufate nk'inkende wana ko inkende iva hariya ku giti gasimbira ku kindi igakora ibintu kamengo ntiyogwa etape ya gatatu ku muntu agoma nk'inzoga amera nk'ingurube ingurube iryama hishakiye ahubwo yishakira kwijyamira mu vyondo ni etape yo kwiyonona yo kwiharabika gushika naho babona ati bya muntu vyamwanke bakabona yuko wanywe y'inzoga kandi warengeje uwo muntu nawe agerageza kwifata no kwikomeza ukamengo ntibabibona mugabo abantu basanzwe bakuzi barabona ati bya muntu yarusomye kandi yasomye kwinshi ico rero ni inkurikizi yo kunywa inzoga utigerera mu bisanzwe rero inzoga ivyo muvuga ngo ubusara bwayi zijya nzoga ziri mu macupa ya plastique ziri ku rugero gwemewe n'igihugu n'amategeko bavuga ati bebene yabahaye uburenganzira bwo kuyikora mu bisanzwe rero abantu bomenye iki hariho inzoga hakaba na marikere likere ni ako kaitanoro bashobora gukuramwo mu mubindi dufate muri rya ntango baganye inzoga isanzwe iboreza bakavuga ati ako kaboreza rero kaduga kuremwo kaje ku ruhande kace kaba kaitanoro pire ni kuvuga urashobora gusanga nka likere igiye kuri 40% 60% rero inzoga zitandukanye muri ubwo rugero abantu rero bazinywa hariho abazungu baba ahantu hakanye muri ico gihe bo banywa nk'umuzamuza mu Burusiya hasanzwe hakanye canke ama Pays Scandinave Pays Scandinave baranywa inzoga ku rugero ruri hejuru kubera bari n'ahantu hakanye kandi barajya vyinshi bajya ibintu vy'amavuta bagafungura inyama bagakomera sico kimwe rero n'umuntu ashobora yiriwe arapagasa yiriwe arakora akaca yihereza utwo tuyoga nta kintu na kimwe yashize mu nda aho rero zishobora kumumerera nabi kandi mu mwanya wa mbere uyinyoye wumva yuko umengo wewe urakomeye wewe urahagubona vyose ya etape ya akanyamuneza kakaza akanyamuneza kakamushwara mugabo abari kwa rononekara mu nyuma umubiri ukagwana mugabo karemererwa bikarangira aguye hasi wa muntu ratigeza afungura atigeza agirante gutyo yabaye febre umubiri ugategwa buryo umubiri uragwana ni nk'imashini uratanga ibimenyetso ati buryo urashonje ukabikubwira kugira ufungure rero kubyerekeye izo nzoga ziri mu maplastike bita ubusara bwayi sinovuga ko zizimbutse gusa bazishaka ko bazikunda kubera ko bazironka hariho hose canke bakazigura amahera vyoroshe musangwe ububare murazi ko ububare butangura mu masaha 10 akazi karangiye hanyuma ikindi abantu bomenya n'icayi nuko urugero rwa 16% uharuye neza kuri rya 30 centilitres harimo ethanol quantity ya ethanol ishobora ihakwa kungana na centilitres zitanu yego ni hafi uharuye ni 4,8 gutyo centilitres mugabo muri tufatire muri Amstel ya 65 centilitres uharuye neza ethanol yo birimwo pire yo bari nka gatatu n'ibice bibiri gatatu n'ibice bibiri by'ama centilitres urumvaga ako gacupa kamwe ka 30 centilitres katanga amaefe ku muntu kurusha uwanyoye Amstel yose ni hafi double umva tuhakwa gushika kuri gatanu Amstel nayo ifise amasantilitira 3 n'ibice bibiri muri kagacupa ka 30 centilitres kagasarabwayi naho hariyo ibice bine n'ibice 8 vy'amasantilitiro vya ethanol pire kakantu kaboreza kani mu icupa rero turimbura umuntu yanyoye dutatu aza guhakwa kunganya n'umuntu yanyoye amacupa hafane ya Amstel ubiharuye neza ukuvuga kenze hafi 5 ugiye kubiraba yego aho rero kubera ari na dukeyi atunywa yihuta
ni nadukeye atuma yihuta abandi rero ababusukeyo sino izo nzoga abandi izo nzoga zifise urugero ruri hejuru rwa alcohol ikindi naco no mwesha abantu alcohol zose ntizinyobwa oya hariho alcohol comestible bashobora kunywa niyo ethanol iri muri iyo nzoga sino hari izindi alcohol zishobora gutuma ugwara ari naho igihugu cabujije bijya bintu byo gukora vya kanyanga nivyo hari izo bita kapitambere ugiye gukoresha ubuhinga wokuramwo agashobora gutuma utekera mugabo ukuntu babikora kubera babikora mu kinywabi biruka barondera quantité barondera qualité ari wacura ko jamwandi ma alcohol atari meza ku mubiri w'umuntu mugabo muri ayo macupa ya zo zindi nzoga bavuga ngo ni ubusara bwayo ni ibintu bikontrole kandi nibaza yuko babikurikirana cyane abo muri BBN kugira barinde babemerera ukuntu bokora mugabo ubwo mwumvise urugero rw'abo bantu bazinywa bakwiye kwigerera kumenya ivyo ko baranywa no basaba yuko boza barashiramwo agafanta kugira bakorore c'est la quantité iyo quantité ni nkeyi ba 30 centilitres atamiye rimwe akabiri gatatu kabagaheze mugabo wa Monster canke izindi nzoga ziri mu macupa birafata umwanya kugira arinda rimwe mugabo ni gato wewe akanywa d'abord bakanywa bihuta nk'abanyotewe or degré d'alcool iri hejuru aca sanga yaborewe hakiri kare aho rero ndakunze kubona abarundi sinzi ko ari kosa ry'abarundi nuko ari kosa ry'abakora izo nzoga tujya tuntu urumva deja n'utuntu urumva abantu bose bunitwa bakunda bivanye umugani wa nuko tuboneka ari hose kuko ugiye no kuri butiki imwe bagurira kwinjura dusangayo umva nyimba ari n'ugiye gusoma biroroshe ko agenda agahitanye eske rero tuvuge yuko ari abo bantu bakora izo nzoga bari mu makosa cankwe n'abantu batwihereza batazi kutunwa ku rugero mu bisanzwe ico no hanura abantu no kumenya umwe wese yimenye umubiri wanje mbeni kubera ko umuntu ushobora gusanga umuntu mubaje ndakuzimana iki je mfata amazi ubundi ndakuzimana iki mfata akaji mfata iki wewe mfata Monster kubera iki adafata ivyo ari byo vyose umuntu hariho kimugendera neza kurusha ikindi rero iyo umuntu yashimye gufata ubwo izo nzoga iyo nutuvinyo ofete utwo mwita ubusara bwayo ko biva mu bitoki bagakanya hanyuma bakajana mu ruhogero bagatarura bagatekera umuntu nabe responsable umuntu aba responsable ntaco tuma agenda arihonyorako kuko mu mico y'abarundi uraza kumva ati ngo nta nzoga ngo imvi imbere y'abagabo urumva ko kandi bayishize nga ntaba yahaze ngo ngo nta nzoga iva imbere y'abagabo ayo nako bavuga ngo hagusiga inzoga wosiga umwana ngo baramukurondeza baramutanga kuko umwana baramurangisha mu bw'inzoga nta uvuga ngo ninde yatanze rero biri mu muco w'abarundi yuko niyo inzoga nikora ikiyago mu kibano niyikwa ikora urubanza ija gukwa tinyongera utongeje ngo abayagaye aho kaca bazana n'izindi donc ndi umuco w'abarundi yuko bayagira ubunyegere buyagira kwigufa iryo gufa rero ni iryo cupa mugabo rero bakibagira yuko biteza bishobora kubateza n'ingorane amasanganya umuntu dufate umuntu avuye nko ku kazi yahembwe akaca yihereza nka dutanu ya mahera yose yari afise ku mufuko akaca borega bakaca bayiba nukuvuga n'ubutunzi burahura hononekarira rero umuntu igikuru nuko bomenya kandi abarundi benshi muri no myaka bariza amashuri ikindi naco ciza nuko kuri izo nzoga vyanditswe ko biranditse ko urugero byari kuba bibi handitse ko 14 ugasanga n'umunani cyangwa ari 14 ugasanga ni 20 ugasanga umuntu agiye kurya abonye ari 16 purusa agasanga sivyo mugabo ko ari bijya vyanditse ko n'ababikontrola bakavyerekana je nibaza yuko hageze ko abantu baca ubwenge bakareka kwihereza ibintu bibamerera nabi kuko inzoga none nk'icupa rya whisky umuntu agiherejemwe hariho nibegize guhiganwa ngo duhigane ngo urabe ngo je ko ngene ndarinywa ngo ndarimari
ariheje acaruma kubera ko yanyoye ibintu birengeje ivyo umubiri uteza kwakira umubiri uragwana gushika naho unanirwa rero abantu bazihereza nibamenye yuko atari inzoga y'abana eka imaze kuja ku 16 kwijana niyo kwitondera siyo kunywa wihuta wiruka soma duke duke uterame kuko bishobotse ko vyo kurira yoshiramwo na amazi canka gafana kugira korohe buke buke ntiyo cangwa cyo kimwe n'umuntu yari fashe primus ingana 76 amasantilitiro oya wewe waza guheza primus haheze umwanya nawe riduke ni 30 nikuvuga aza kugira abahiganwa nkwa dutatu hafi dutatu twa 90 centilitre nawe ari kuri 70 centilitre urumva ico gihe ntibashobora guhiganwa kandi wewe hariyo alcohol nini iri hejuru ico gihe ategeza kwitonda no kutavyishinga soma uvuye ku kazi hanyuma utahe kare kugira amagara yawe ntiyonone kare hariho nabo tubuzi babwiye kwa muganga ati heba inzoga bakaca bavuga bati rurashaka arunyice urumva aho mu Burundi bariho abo mu Burundi bariho ati ugwagwa ntegezwa kurunywa mpaka jewe twihuriye agashaka kunywa inzoga gushika anywe nizo sekuru yagiye atanyoye na se wizo yasize agenda azikoreyeko nawe akaherukira abahamvya kubera yanyoye inzoga nyinshi yego rero mu mico aha nuko tubabona ngaha twegeranye muri kino gisagara abantu baregeranye barabona na ruguru burya nuko hari abatama bataha ruko rukamye kwibari yego abandi nabo bataja gukora ikintu na kimwe babaririkiza iyo gwahiye agahera mu gitondo gushika ku mugoroba hariho n'indi ngeso rero y'abantu bibujumbura mu bisagara nka vyose bagira sport bagatangura sport saa 2 saa 4 bakaca batangura kunywa bakakubita inzoga ukamengo zigiye kwimuka gushika buce ngo bagize sport hanyuma tibariko basubizaho ama energy yatakaye batelefonesheje urumva iyo n'ingorane nayo ni ya nzoga nyene ituma bamera ukundi ngo bakibagira n'ivyo bategezwa gukorera muhira n'ivyo bateza kuraba ibijyango abana ama devoir à domicile ko abana bayakurikirana neza the weekend bigahera ari abantu bariko bara kandi mu minsi heze murabona niba harabaye ikibazo c'inzoga bagomba bakomindura abarundi ngo twe tukeneye inzoga ku rwego rwo hejuru izimba itazimba duha inzoga twe turavyimenyera inzoga za Braludi ziboneke ngo ziboneke ku rwego rushimishije ziduga mugabo ziboneke abantu rero b'abarundi ntibahave bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo bazikora nta muntu numwe batumye ngo gena muzigure oya zizogura ushaka igikuru gusa nuko amategeko y'igihugu abo bazikora bayubahiriza bababwiye bati mwebwe gira ibi nibi aho mukorera hindagura shirako etikete uza kuyinywa azabibona shirako naka sinyare kerekana yuko abana bari munsi y'imyaka 18 bitemerewe ko banywa inzoga gashireko muri ico gihe rero ibisabwa n'amategeko biba bikwiye na 16% inzoga na ingredients zose bikoze bishireko umuntu aze kunywa ibintu azi nuko bimeze ariko hari ikindi kibazo nshaka kumenya hariho inzoga yitwa kiki iyo nzoga ni inzoga kera yaragurishwa make mugabo baravuga bati ko tubona ari inzoga n'abana b'abanyeshuri baguma bihereza ko bwinshi raba ukuntu muyishira ku giciro kihanitse kugira ngo izogonde wa muntu agize baca bayishira umenga igicupa sinzi ko ari 16000 canke kuduga mugo no musi nubundi vyagumye hahandi ugiye akademire baragusukira akigihumbi baguma baguhaye eske ivyo byo burya ntiyoba ari ngorane kugwaruka ko mbona kenshi usanga nko mu makartier tuba tubayemo abana batarakwiza imyaka 18 nyene aribo batwihereza mu bisanzwe mu bisagara mu gisagara habara abantu bahaba hari abantu baciye ubwenge ukora iki bakaba bahinduye uko uri mikenyuro mugabo ahanini burya ibitekezo inzoga bimaze kuja mu marikere irenza 40% ibitekezo birahinduka biba mu macupa ameneka kubera rya plastique ari ukuntu avec l'éthanol ishobora kuyimungura irashobora kuyivungura burya hanini nini ico no kuguma biga ukuntu bakingira abantu nuko nyene bateza kubigenza kuko
nabo bazanye imitahe yabo burya nabone bariko barakorera igihugu kuko batazikoze ngaha none Uganda waragi ntizazi kudandazwa ngaha erega ni izo nyene zari izo nyene hariho nizaza mu masashi za voduka burya ni izo nyene ntugire ngo nibindi gusa nuko bikorwa n'abarundi bakamenya ngo naka ni wabikora mugabo abantu bateza kumenya kwigirira abo nyene none kubereka abana banywa urumogi sinzoga gusa abana usanga umwana umupapa cyangwa umuvyeyi atakurikiranye umwana we asanga ya muri kino gisagara biragoye nukuba hafi y'imiryango abana ugasanga hari kibazo ubuheruka sinze ahantu bambwiye yuko mwishuri abana bazana amagurude y'amazi amagurude y'amazi mugabo bari basutsemwo izo rikere hariho n'umugabo nigeze gukoresha ikiganiro yabimbwiye uriya mugabo atwara soje paye David Ninganza yarabivuze mu kiganiro mperuka kumukoresha mbwira yuko no musi usanga bajya abana batwara amagurude kwishuri hiberemo nk'agakiki abo mwarimu avuga ubona na wasomo kibaza ngo ari kanwa amazi kumbuga asanga ibiharuro birarembye mu mutwe baza kubona umwana yasinziriye urumva rero nivyo bintu tugezemo donc igisagara nuko uravye ivyaba mu myaka iheze wasanga ari urumogi abana bakenwa n'urumogi mugabo romonde evori ibintu birahinduka abantu bagakora amasabuni kari wasanga ari savonoro gusa ikora insabuni atanundi umuntu ashobora kuyikora kubera mentalite bako barahinduka none mu mbona kazoza two turatumberamwe abantu no gucreate ubuzi none nk'ubu isabuni kanaka gumwana akiyoga mugabo nabo badandaza barateza kumenya ati umwana aje kuyigura no yimwima donc akaranga mutima k'abarundi uyu mwana aje kugura inzoga kanaka ninda yimutumye naho romba bibera ni nkakuja kwiyayura mutwe aha mu gisagara usanga ari abantu babidandaza no kubana ugasanga abana barononekaye rero ingorane si ku bantu bakora sama entreprise atera ibibazo ni mentalite nanye nurugo agakurikirana urugo gwiwe n'abana biwe kuko si ivyo vyonyene vyonona abana canke vyonona abantu oya dufatiye rero kuri izo nzoga abantu bazinywa no kuva kera hamye hari abantu batumva abantu gasanga naka nk'umuntu yitwa kanaka aho kuja gufasha inarugo kurima umugore agenda kurima n'isuka wenyene umugabo akaca agenda kwibari agataha ugamukubita ngo ntiyateze ku masaha urumva kubera iki yaborewe ivyo rero byose n'ikibazo hari harageze igihe no mu ntara za ruguru umumama bararimye imirima kubera kunywa inzoga serugo bagasanga ibigori vyeze yarabigurishije mu murima barabitemye barabimaze rero abatware bacarabira bati ivyo byose kandi hanini vyava kuri vya bigori vyaguma vyotswa cyane ku mabarabara burya be bihagaritse bijya nta ibintu nk'ivyo n'ivyasubiriye mugabo vyafasha abagabo babandi bakunda kuja ku mabare batazi ivy'urugo iyo bigeze usanga ari inarugo wenyene yimenya kubera iki inzoga umugabo akaguma hariya n'abagenzi biwe banywa inzoga bari mu kigwi c'abantu bajeje kwinywera inzoga ivyo muhira ntubabaze muri makerera inzoga ntiyari mbi ni isaba umugeni mu kiyago bagaterama rero hageze yuko umuntu ari we abazwa ivyiwe kuri we nyene aho nyene rero dusa n'abariko barasozera ni izihe ngaruka mbi kuri abo bantu bihereza inzoga batagira urugero inzoga bamenye yuko ari nziza ifasha mu kiyago guterama no kwigerera ubutigereye nawe abendeka ariko ari yimbira icobo umuntu azomenya yuko azobona yuko anywa inzoga ku munsi adasiba inzoga zitanu dufate kuri za Brarud ujya busara bwaye nawe akamanywa butatu nko ku munsi imisi yose amenye yuko ariko aragwara kuko ikintu ca mbere kigorana n'umubiri uragwana gushika naho usendwa misanzwe ivyo dufungura byose umubiri
uragerageza ukabitunganya rero iyo uguma utera ibitero ikintu ca mbere kigorana kigwara cyane n'igitigu ucugwara cirrhose ni kanseri y'igitigu sindi umuganga mugabo ivyo vyo turabiramaze kwigaragaza kuvyerekeye abantu ugasanga baravyimvye amaguru ukasanga ntagisa neza ntakimenya nuko ategezwa kumesa urumva haranagira n'igihe atakintu na kimwe yokora atanyoye inzoga mu mutwe bigahindukira yuko inzoga ari ituma akora kandi uko yamaze ashaka kunywa inzoga kugira akore nayo yamaze kumwica nta n'inguva gifise rero muri make abantu nibamenye kwigerera inzoga zanditseko urugero rwa alcohol yanditsweko amenya ati ndiko nywibi reka nigerere canke amaze kunywa kamwe afate nk'iritiro ry'amazi afata amazi y'ibihumbi 2 anywe koko nubundi burya mu nyuma wanyo inzoga n'amafyigo arahindukira ntaba kimenya programme amazi ukugira ko twate kenshi beshi bavuga ngo twazinyoye muga twazisizeyo ubukabare iyo baba banywa amazi umubiri ukagarura ico kintu catakaye anyoye amazi bari kwana aririnda no kunywa izindi mugabo inzoga nayo 90% igiko n'amazi mugabo hari iyo etanol nayo ituma ibintu bihinduka yego abantu rero nibigerere bareke kwiyahura babona ntavuga ngo karazimbutse nakanywe vuga bacishe mwanywa amazi hanyuma afungure kunywa inzoga utafunye nayo ni ngorane uvuye ku kazi ntiwashitse muhira ngo banakugaburire gwashikira kwirigara ry'abandi bagabo tutangura kuzihereza ku rwego rwo hejuru nta nzoga ivyimbe y'abagabo ibintu nk'ivyo ukatahura iveve bukeye uburi febre cyane ntacu buri nuko rero bimeze aho nyene none leta nayo yoshiramwe akigora kahe kugira ngo ishobore gukingira bene abanyagihugu usanga baramaze gutakaza ubumuntu bwo kwigerera bo urumva abo bantu bamaze kumera gutyo mu bisanzwe mu kibano nta muntu agenda kuba imboregwa burya no muhira baba barabimubwiye bihera muhira burya nyina rugo arashobora kumubwira ati wewe ibi nibi ikibano kikamubwira ati wewe burya gerageze uhebe ivyo bintu ananirana mu muhira no mu kibano baba baragerageje hariho mu kibano bafise n'inshuti n'abagenzi bagaterana bakamubwira bati reka izo nzoga leta nayo leta no kuvugiye leta ni twebwe nyene leta durondera ngo wewe bakwandikiye ko deja ko ibi kizira kubiha abana ico ni kimwe mbe kubera iki umuntu yagiye kwa muganga mubwira ati urafata 2 gusa kubera ikabi avyubahiriza adafata 4 uravyumva donc nakigora ashobora kugira ati jewe mu bisanzwe bakubwiye bati gezaho ukabandanya unanirana none ubuzima kari byiwawe ico bikora gusa baravuga bati iyi nzoga igeze kuri urugero rungana gutya ikozwe muri ibi nibi nk'aba protestants bamaze kubona ikinyobwa ati kirimwo kiraboreza alcohol n'inzoga ni vin iraboreza atavuga ati ivyo ntimume ivyo ntimume mamazi canke ifanta niyo sanzwe mfata canke ji fruito ibi nibindi tuji tutaboreza nayo umuntu bamaze kubwira hariko indication ziriko zose umuntu ni aca yisinya n'umuntu ashobora gufata icupa rya rikere ryose rya whisky ngwiri ngo je ndazi kuri ngo ndarikomereye ngo ndashobora kurinya akarimara hanyuma akacagarama qui est responsable alors none wibaza ko rikere ryoshe kunywa ika ni ibintu bibaba urumva mwaga mu masuka yasukayo nka leta yaragwanije icitwa ntuzeye ikanyanga kubera ni ibintu bakora bidakurije amategeko ikindi naco bomenya abantu umuntu yateza kunywa inzoga zingana gute mu mategeko ya OMS urateza kunywa ari umugabo ibirahuri 2 ku munsi umudamu nawe ni kirahuri kimwe hariho na formule y'abantu bateza kunywa inzoga bivanye
n'imyaka n'uburemere ufise ibiro ufise ivyo vyose birakonta umudamu ntashobora kunywa cyo kimwe n'umugore ivyo abahinga barabiharuye barabipimye kuzigendera rimbura abantu banywa inzoga kandi bazi ko bafise imiduga ariko baratwara usanga yagize amasanganya ntiyigerere ibintu nk'ivyo rero na kiriya kintu cyo gupima abanywa inzoga kwibarabara naco cyari kikwiye gukora kugira kiya cuma gipima abatwariye ivyuma banyoye inzoga yego alcometre kirapima alcool wagiye nukuvuga we kigupima gute nukuvuga musanzwe umuntu arafisa amaraso umuntu akozwe na liquide ni liquide zigukoze hari amaritiro uteza kushira muri iyo kuri iyo liquide yawe umva alcool nayo ni liquide ni tenere iteza kukuranga kugira ntuyirenze rero ko kuma karabipima kakabibona karabipima kabona umuntu yarengeje amagarama yategeza kunywa ya ethanol none ikindi naco rero dusa n'abariko barasozera nakahe kamo wotera bene abo bantu mu kunywa inzoga ataco bibanga bapfuko bazifashe akamo no babwira nica naka kubera ko umuntu adashobora gufata agasenke litre k'amazi ngo agatera mireko nuko azimbutse hanyuma umuntu yitegure kunywa akagwa ati ndaza guterama nafate amenye inzoga agiye kunywa ico ni cambere iyi ngo nuko nakariko arayinywa ko jewe nawe we ntitumeze kumwe eka ndashobora kuba je ndinda kuri urugero nawe bidakunda mwese rero yimenye amenye ko inzoga rero ari inkura mu mubiri ndagukure mu bantu ico bakimenye ko no mugani w'abasokuru bavuze bari bavyihweje ukayikorokerako utayiheruka ati niho ndayiboneye tinakara yinsororeye ati reka ngerageze ndamufashe kumunywera ukaca wiyibagira usanga birakuyangaranye mu bantu uri umuntu w'umugabo bagenda bakwiseguye rero bamenye zijya nzoga bita ubusara bwayo ko zifise urugero rwazo atari izo guse ku mutwe uze kuyinywa wafunguye n'imiburiburi wagize hariya kabrochette canke wafunguye izindi fungurwa kuko n'umushishi turagorwa umva nizangorane munda nuko hanyegeye gusa yaba hazara dufise ekratza turabirabako mugabo rero iciza nuko vyanditsweko rero abo bantu nibareke kwiyahura babona kuko murabona mu bubare bwo hejuru buteye imbere hagenda kunywera abantu bifashe baramanza bakitegura yete umunsi mwaka kandi niko nteramirako nabo nyene nibifate ko ari urugero bagezeko tindaza kunywa kandi reka ngende funguye atari uko naka yayigusororeye ngo ngomba ce nkora neza na neza kuko ushobora gusanga uri kurigirira nabi ugashobora no guhasiga ubuzima kuko ubuzima bwa naka uko umubiri wawe n'uwa naka sico kimwe ashobora kuba akomeye kukurusha atakiramugora nawe ufise diabete atavyuzi nawe ufise hypertension atavyuzi ukashusanga harageza ahantu wewe ubuzima buhagararira ngaho kubera ko uharengeje urugero Kuriko kamuno batera muri ico nyene urazi hariho ikinyamakuru citwa The National Geographic Channel gikunda gupubliya amakuru benayo narigeze kugisoma ko amakuru bavuga yuko buriya umugore anwa inzoga aboregwa donc nk'ubu umugore n'umugabo banyoye inzoga imwe hariho umugore aboregwa n'ingoga bivanye nuko inzoga wewe abo kubera abagore ngo bafise ibinure vyinshi inzoga ngo yiruka mu binure cyane gusumba uko yiruka mu mugabo gasanga ari umugore araboregwa cyane kandi inzoga ari kimwe mu bintu vyiharije 5% mu mpfu zose ziri ku isi inzoga yiharijemo 5% z'impfu ziba mu isi umva yuko nubwo kameme abazihereza kuri uwo murindi ari nko kwihuburozi kameme nukwiroga babona mu bisanzwe ufatira ku icupa ry'amazi nk'umuntu anywa amaritiro 2 y'amazi inyota nihere rero inzoga nayo irafise ikintu ihindura mu mubiri w'umuntu iraguhindukiza ku buryo umubiri wamenyereje umubiri wawumenyereje kuzura uhya alcohol inzoga umubiri utegeza ugira code ati nkeneye kandi
kugira nsubire nje ku murongo niyo ngorane cyane cyane ku buryo kugira bazobigukuremwo bihere urumva utegeza kwiruka ku bahinga bavyo babigukuremwo waramaze gutegwa no muri code zo muri cerveau mu mubiri vyamaze kononekara mu bisanzwe kugira bagukureyo bisaba ubundi buhinga rero abantu reke kubyimenyereza ni inzoga mu gihe gikenewe apana misi yose kuwa mbere indwi yose umunyu w'inzoga ni ibintu ushobora kukugirira nabi mbere birashobora kuba irreversible uravye kuntu wamaze kononekara turabana n'abantu usanga vraiment vyaramaze kumera nabi adashobora kusubira kwibanga ngo yari umuntu nyene yize n'amashuri bakamubwira ati muganga amwe ati reka izo nzoga ati jese ntebugwagwa kwere mpaka tujanye rupfuye kumbe yarazisize akaca zisiga yego rero ivyo oye umuntu yobishobora yoreka kuzara zishinga kuko mico y'abarundi inzoga barazikeneye umuco uragoye guheba mugabo rero kubera ko abarundi bako bariga ku byinshi baca ubwenge simpaka ngo uca ubwenge ngo baburagiza amashuri n'abene gihugu bari mu mitumbiyo basoma bigerera kandi ubu nukuza baratunganya ivyingo neza ivy'ubutunzi inzoga wayinyosha akagosororera abantu bose ngo banezereze nivyo muheruka ashaka kubizana ngo biha abantu ngo babone kubakunda uzana umutima wo kubibona abantu benshi yo basomye yuko nayo yarafise mu mufuko yose yakanirindi deni nguri mwene wacu ngo turakundana bakagwana munda ibitari ivyo kubera kuruhimba gusa ubutunzi bw'umuryango bukeye bamubaza ati bugi ibiro vy'ibiharage nta kilo cy'ibiharage dufise agatangura kuja kugurana kandi yarayafise yiyo yononye amahera kandi nawe nyene yigiriye nabi ntamerewe neza bwakeye yafise umugoyigoyi cabigorana ibaze Monsieur Jean Paul turagushimiye kubona washoboye kwitabira kino kiyago cacu murakoze cyane nari ndabakengurukiye hanyuma nyene tugukeneye uzotwitaba egome no kuza turigisha abantu kuko uburundi turabarundi ni kwigisha abarundi inyifato zibihe tugezemo nitukiri muri ya myaka ya 90 aho wasanga isigaragara umunsi agenda soroma icabonye yirenganira ubu no guca ubwenge ivyo wimbuye n'amahera wakoreye ukamenya kuyatunganya neza murakoze cyane bakunzi ba Tele de la Richesse mutumire uno musi ya Jean Paul mwumvise n'umushimiste yari karadusigurira ku ngaruka mbi abantu bihereza inzoga ku rugero rudashimishije canke rudahwanye n'amategeko bashobora guhura hamaje n'abashikiriza kino kiganiro na Libreze journaliste wari karatuma amasanamu abashikirana wasa neza ni Edmond Nkuru nziza stay tuned kuri Tele de la Richesse